ikintu burya caraye kintangaje burya jewe nahora nyobegwa impamvu u Rwanda rukunda intambara naho biranyobegwa impamvu u Rwanda rukunda intambara umushoferi wa pizza acaravuga ati mwabagabo mwe rero burya iyi nama igihe cyose izoba ihamagagwa n'u Rwanda tuvuga ku bibazo by'ubutunzi tukavuga ku bibazo by'umutekano ariko ugasanga u Rwanda nigwo ruriko ruriba ubutunzi bwa Kongo. Yes, turabona kuri cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri komande zene z'isi turabaye mwara musana mwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Iriam Promoter Bando Camera, utarakora subscribe, like, share, comment bandanye wikora kugira ngo ibintu bigume bigenda neza. Hama wewe utameze neza tukwifurije kumera neza, wewe uri mu bihe bigoye tukwifurije kuba mu bihe biryoshe cyane. Today is another day nkuko ramanda bivuga nagarukanye bwana Abdul umusasanguzi mwiza cyane, umusasanguzi mwakunze, umusasanguzi mwahaye umwanya. Reka tumwakire kwa ubwabi bwa Link Arlen Alu TV. Karibu bwana Abdul. Ndabaramukije na jewe ndaramukije n'abariko baratwumviriza canke abariko baraturaba ku rubuga rwa Link Arlen Alu. Bimeze neza turashima Imana. Nizere yuko n'abariko baraturaba bimeze neza, wo bitameze neza nawe ndibaza uyu munsi canke ejo birashobora kugenda neza, nico cizere umuntu yamafise misi yose. Yeah, nibutse abantu ko muri Societe Story Company tubaze dushaka faranga bwana Abdul. Cyane cyane. Muri Societe Story Company barafitiye amazi ya Story Water, Story Tangawizi, Story Juice. Nk'uko twabivuze barabakorana mayonnaise, baratanga formation kugwaruka rutagira akazi. Gwaruka utagira akazi ushobora kutwandikira ngaho ukitura Societe Story Company. Baratanga formation kuvyerekeye imyuga ibiki gukora amazi gukora amaji ibintu byose bitandukanye. Hama nawe munyamutaye wifuza gushiramo inoti yawe muri Societe Story Company karibu cyane tuguhuze nabo. So bwana Abdul uyu munsi kuri wewe n'umunsi twibuka imboneza y'amaho nyakwigendera Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yari umuntu nyabaki ku Barundi muri rusange. Jewe novuga Petero Nkurunziza novuga yuko ari umwe mu bakuru b'ibihugu Uburundi bwaronse, novuga abantu benshi batari bavyiteze yuko yoba ari ujya babonye bivanye naho twari tuvuye, bivanye naho bivanye n'igihe twarimo akamenyero kari gahari. Abantu bari bamenyereye babona abakuru b'ibihugu bameze ukuntu. Urumva Petero Nkurunziza numwe mu bantu novuga yuko numwe mu bakuru b'ibihugu batwaye u Burundi. Novuga yuko mu Giswahili bavuga ngo pengo lake ni vigumu kuliziba. Urumva no kuvuga n'umukuru w'igihugu kabisa twaronse, Abarundi baronse bitari vyitezwe ko hoboneka umukuru w'igihugu ameze kuri ko no kubwira mugenzi. Petero Nkurunziza n'umuntu yakoze ibintu bihambaye muri iki gihugu kandi abikora mu gihe kitamworohereza. Aho yasanze u Burundi buri aho yabukuye naho yabugejeje ugereranije n'ingorane zari ziri mu gihugu. Urabizi yuko Petero Nkurunziza yagiye ku butegetsi avuye mu ishamba. Ivyo birazwi kabisa. Hanyuma rero hakaba hari abantu batatahura neza ukuntu umuntu avuye mu ishamba yoza gutwara igihugu. Hama abandi bantu bakaba baramufata nk'umuntu mengo nta kintu kinininya azi kubijanye na politike yo gutwara igihugu. Birangira abatangaje cyane.
kandi novuga yuko numwe mu bapanafricaniste Uburundi bwigeze kugira kabisa atazopfa yari niragiranye umukuru w'igihugu akunda Afrika urumva akunda abenegihugu biwe akunda abenegihugu b'abarundi urabyumva ariko kandi akaba akunda yuko na Afrika yogira iterambere kabisa je novuga yuko nivyo yari yahejeje manda ziwiwe kandi yavuga ko aravuga ko atazosubira kwitoza mbere aratanga n'ubuzomusimbura mbere wanashaka abagumyabanga n'abandi barundi bakunda umugambwe uri ku butegetsi mugabo batari muri uwo mugambwe baramutora urabyumva rero n'uruhombo ruhambaye kubujya muntu uyu munsi tutakiri kumwe kubera yuko yari umuntu w'inararibonye gushika uyu munsi yokabaye afise intererano nyinshi ashobora guterera mu gihugu cacu kabisa ariko ko bitabaye nta kundi gusa novuga yuko kuri Petero Nkurunziza ataca Imana itari yakoreye Uburundi ntaca Imana itari yakoreye Uburundi uravye ibikorwa yakoze numwe mu baperezida bakoze ibikorwa byinshi kuva Uburundi bwikukira kabisa numwe mu baperezida bakoze ibikorwa byinshi kuva Uburundi bwikukira ni nawe muntu yadusigiraga ibyo gukunda igihugu na cyane cyane nico nyene nagira nshikeko hajya urinze ubona umuperezida afata initiative yo kuvuga ati reka tuje muri uru ruhande dutangure twerekane uko igihugu gikwiye kugenda abantu tubigishe gukunda igihugu yarafise rero ico novuga ko yarafise iyerekwa na cyane ko twabayeho imyaka myinshi abarundi benshi badakunda igihugu cabo bagifata nk'uko umengo ni igihugu ataco kimaze mugabo niwe yatugaruriye umwizero wuko Uburundi bufise byose dukeneye mu gihe twaramuka tubaye abarundi bumvikana bafatanye mu nda kabisa je rero novuga yuko ku by'ukuri sinoheza kuvuga kuri Nkurunziza kuko ibyo yakoze ibyo yaranguye ibyo yakoze ku nyungu z'igihugu ciwe na cyane yuko burya umukuru w'igihugu ahanini ntakora kubera umuryango nibyo twese turafise imiryango iyo ukoze neza hama ibyo ukoze bikazamwo inyungu n'umuryango wawe uraronkamo inyungu kuko ni wowe uba wabikoze urashikirwa ariko umuryango wawe ushikiriwe biba bisigura yuko n'abarundi baba bashikiriwe kuko inyungu z'umukuru w'igihugu zose ntizishobora kuja mu muryango wiwe gusa urumva rero jewe novuga yuko umuryango wiwe abarundi barahombye umuryango wiwe warahombye ariko ivy'Imana ikora nibitangaza Uburundi buracariho kandi buzokwamaho kandi vyanse bikunze Uburundi buzoronka n'izindi ntwari na cyane nk'ubu urabona yuko turamutse tuvuze yuko abagumyabanga bari kumwe na Petero Nkurunziza badukoreye ikindi kintu kidasanzwe cyo kuduha ubona uvuga samuragwa wa Petero Nkurunziza uravye nawe intambara ari karagwana kuri uyu munsi ubona yuko kabisa abagumyabanga bari baravye neza bakavuga ati uyu n'umugabo w'ijunja n'ijambo azodushikana azobandanya ikivi sokuru yari yaratanguje ego kandi Imana ishimwe cyane ko ibintu biriko biragenda neza nubwo hari habatabibona twebwe umuntu araba kure arabibona yuko biriko biragenda neza na cyane reka tumwipfurize kwanza iruhuko ryiza Abdul inyuma y'ibi bibazo turimo abatama bacu urabona ko baguma bagwana ingamba cyane burya ntihazogira igihe tukazitsinda Burundi bukabiparadizo kumwe bama babitubwira aba barongozi bacu
mbo jewe novuga yuko Uburundi ntaco Imana yabwimye yeah ahubwo kimwe gusa nuko abarundi batari bwitahure kabisa urumva abarundi ntibari bwitahure nayo ubundi Uburundi ntaco Imana yabwimye uramutse urabye ibyiza biri mu Burundi ubwise paradizo nta kosa na rimwe wowe ukoze kabisa Eden Eden yo kwisi no Burundi kabisa ja yeah nuko abarundi bitahura vyonyene yes bwana Abdul muri wa mugambi wo gukunda tugendera mu iragi yanya kwigendera muri wa mugambi wo gukunda igihugu no gukundisha abandi ubona ko Umurundi wese uri mu Burundi uri mu mahanga akwiye kugirisha kuri kino gihugu mbega nike kintu uhamagarira abarundi bari mu mahanga bakurikirane izi mbuga ni iki bakwiye gukora kuko hari abantu benshi impamvu je ndabivuga ndabisubiramwe hari abarundi benshi batarimera ko mu Burundi hari ituze hari amahoro hameze neza niyo mpamvu tuvuga kenshi ni iki ubabwira mbo jewe ikintu nobabwira yuko gusa Uburundi bumeze neza urabyumva hanyuma igisigaye nuko abantu biyumvamo umutima wo gukunda igihugu nkuko indongozi zacu zamazi bitwibutsa misi yose zidukundisha igihugu cacu hama ikindi naco abafise imitahe bashore mu gihugu hariho ibisata byinshi cyane abantu boshoramwo imitahe kandi bikabazanira inyungu ariko kandi bikagira n'inyungu ku gihugu cabo so je rero nibaza yuko kabisa bakwiye kubikorerako na cyane yuko ntihazogira umuntu ababesha ngo mu Burundi nta mahoro hari kera kabisa hari kera ndabikubwira umuntu azokubwira ngo mu Burundi nta mahoro ahari azoba ariko arakubesha cyane amahoro turayafise mbere je ndabona yuko dushobora no gusagurira ko nabandi batayafise na cyane kabisa tugushimire bwana Abdul yari ntangamarara ikiganiro na cyane ya twinjire ku kiganiro nyezina tuje buke ngaho kubabanyi u Rwanda biragaragara ko rutsindwa cyane muri politiki biragaragara kabisa nikiye kintu wewe ubivugako mbo twebwe jewe ikintu no bivugako ari ikintu burya caraye kintangaje burya jewe nahora nyobegwa impamvu u Rwanda rukunda intambara naho biranyobegwa impamvu u Rwanda rukunda intambara kumbe u Rwanda rukunda intambara ni ku mpamvu yuko izo ntambara ari zo rusabisha ivyo rukeneye kuko u Rwanda ntirushoboye politiki u Rwanda ntirushoboye politiki na buke kubera uravye uribuka yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yigeze Paul Kagame yigeze avuga nozenye Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo avuga ngo yari umushoferi wa pizza hari ibintu biba bitwengeje uyu munsi uramutse uravye aho uwo mushoferi wa pizza agejeje igihugu cy'u Rwanda cya Kongo oya agejeje ico gihugu cy'u Rwanda kimufata nk'umushoferi wa pizza aha kigejeje aragitsinze cyane Kongo iratsinze gose u Rwanda muri politike hamwe isigari rugaraguza gati mbega nshatse novuga yuko Tshisekedi yafashe Kagame amushira ku gikarayi hejuru y'umuriro ariko aramukaranga ifiriti kabisa ariko aramukaranga muri politiki uburyo uyu munsi ushatse wovuga yuko umwanya n'umwanya ushobora kumva mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yibereye Indera urahazi Mugasho
nkuko musa Indera ni nkahajya kwa Rojante hamwe bavura abantu bagwaye mu mitwe. Ni ukuvuga Kisekedi yamukaranze Kagame ku buryo butanasanzwe. Urashobora kumbwira ukuntu abantu biyumvire ukuntu urashobora kumbwira ukuntu umushoferi wa Pizza abuza Kagame amahoro akamutesha ibintu byose. Nk'ubu nagira ndakumenyesha yuko uyu munsi Kongo guhera mu kwezi kw'icenda Kongo izoba ibifise vice president muri Assemblée Générale ya ONU. Vice president sibyo umengo ni kuva mu kwezi kw'icenda uwo mwanya barawutorewe mu bihugu 180 na bingahe. Ibihugu bitamutoye n'ibihugu 4 bitatoye Kongo kuri uwo mwanya. Ibihugu 4 Kenya cya gihugu nakubwira hariya kwa Ruto Uganda aho nta gitangaza kirimo n'u Rwanda byo birumvikana na Congo Brazzaville. Urumva ibyo bihugu byaranse kumutora ariko uwo mwanya warabonetse sibyo. Hanyuma mwere wacu ejo bundi urazi yuko hariho inama y'ibihugu byo muri Afrika yo hagati umengo ni babyita nimba ari Afrique Centrale sinzi ukuntu babyita nimba ari ni CCAC ninde reka nze ndabo ukuntu babyita. Vyari byagiye gutora umukuru atwara iyo nama y'ibyo bihugu. Kwanza ntibamutora nukuvuga harabaho ubushikiriwe. Uyu mwaka rero iki kiringo hari hashikiriwe igihugu cy'u Rwanda. Hari hashikiriwe igihugu cy'u Rwanda uyu mwaka. Rero baca bagenda hariya kwa Nuzenye byari byabereye muri kijya gihugu cya gihugu kivamwe Ntuzenya. Ninde wa mutipe yabica bigacika amwe yariye indemu amajana ninde Baltazar. Muri kijya gihugu cyo kwa Baltazar. Ni muri Guinée? Muri Guinée. Rero perezida wa Guinée niwe yahora yitwara no kuvuga yaragiye gusimburwa na Kagame. Umushoferi wa Pizza acaravuga ati mwabagabo mwe rero bujya iyi nama igihe cyose izoba ihamagagwa n'u Rwanda tuvuga ku bibazo by'ubutunzi tukavuga ku bibazo by'umutekano ariko ugasanga u Rwanda nigwo ruriko ruriba ubutunzi bwa Kongo nigwo rubujije umutekano Kongo. Jewe iyo nama sinzokwigera ndayitaba sinshobora kwitaba inama yahamagawe n'umuntu nk'uyo. Uburundi utanka Uburundi nabwo ati ibyo uyu mujama wanje wa Kongo avuze uyu muvandimwe nibyo. Ntidushobora kuba mu nama irimo umuntu nk'uyo. Erega bica birangira bari muri iyo nama n'ibihugu byinshi bose bashigikiye Kongo. U Rwanda ruca rugira nka bya bindi by'umwana uramaze kubona umwana w'igisambo baba bamuhaye nk'injya bamuhaye nk'injya wamukorera ku isahane agaca yicara hasi agasesa imigeri. Uramaze kubibona ibyo nibyo u Rwanda rwakoze. Ruca rusohoka mu nama barigumura baca baragenda.
urumva baragenda ubwo no kuvuga nico baragihombye ariko urumva umushoferi wa pizza uwo ari we so rero umuntu bise umushoferi wa pizza reka tubyemereye yuko ari umushoferi wa pizza ariko nimba uri umushoferi wa pizza agutsinze muri politiki akagusumbya ubwenge no kuvuga wewe twoca tugufata yuko uri umwungere w'inka aho ushobora kubona ari ukubona aho inka zataye amase gusa atabundi bwenge uba ufise kuko nimba umuntu umusuzugura yuko ari umushoferi wa pizza hanyuma akagutsinda muri politike mu buryo bungana urabizi neza yuko abantu barabizi neza yuko muri politike Kagame yaratsinzwe hanyuma ejo bundi bagira gutya baravuga ati reka tuzane Kabila muri Kongo turabe yuko hari covamo urumva baramuzanye Kabila muri Kongo Kabila aje muri Kongo ikintu cabaye ikintu cabaye guba Kongo Kabila aje muri Kongo amakungu yaciye abona yuko Kabila harimo ikibazo uko ni gute M23 urabizi yuko M23 yahora ari CNDP urabyumva arabagwanya hanyuma baja mu masezerano ayo masezerano ntiyayubahiriza niho habonetse M23 M23 yavuye kukuba Kabila yaranse kubahiriza amasezerano y'ivyo yayaze na M23 na CNDP haca havuka M23 haca agenda kugira gukorana nayo urumva agiye gukorana nayo ikintu cabaye Amerika yaciye mubwira ati vaho hantu kuko urabizi yuko Amerika mu masezerano igirana na Kongo harimwo guha Kongo umutekano so rero nimba Kabila yararabye nabi akinjira hariya hantu yinjiye mu nyungu za Amerika nukuvuga yinjiriye inyungu za Amerika yarihenze cyane uko kose nugutsindwa muri politike kwa Kagame ntabwo ari kwa Kabila nugutsindwa muri politike kwa Kagame nukuvuga rero urabye ibintu Kagame Kabila n'abashigikiye abo bananga bariko barakora ucubibona kabisa yuko M23 na RDF AFC nibiki ico bari bashoboye gusa no kugwana niyo mpamvu ubona bakunda intambara kandi intambara nayo ntuhave wibaza ngo barayishoboye twamenye byose amakuru yose turayafise ejo bundi Kabila agire nk'uku abatanze ibihumbi 200 by'amadolari kuri Bazarendo kugira bareke M23 irengane bimwe vy'Ibukavu na Goma inoti barayitoya Bazarendo $200,000 barayatora barangije baramubwira ati muze hari kera inoti turayijya n'inzira ntituguha n'igihugu turakigwanira kandi tugusekure Abazarendo inoti barayitoye kumbe barabakoresha amahera bahora bakoresha amahera none ntuzi yuko uyu munsi Kinshasa hariho abajenerali bashika 29 bariko barakurikiranwa ku mpamvu z'ukuntu bagiye baratanga kubera yuko bakorana na Kabila barabajenerali bivugwa yuko bahora bakorana na Kabila rero bijya bintu byose twagiye tubona ukazubona ni Goma irafashwe atantambara zibaye urabyumva
ukaza ubona Bukavu irafashwe ariko baramanuka bashitse Buvira vyanka yuko bahava nimba bari bakomeye kubera iki Buvira bataharengana kubera yuko Buvira basanze atabagurano bahari kandi baza ko Uvira atari umuji ukomeye nka Bukavu urumva ariko Uvira niho hantu hambere bari bakeneye gusumba uko bari bakeneye Goma na Bukavu kubera yuko Uvira niyo nzira ibabandanya ibafasha kubandanya baka kuzogera za Kisangani zahe kuki byabananiye kuyifata bagerageje kugura bibatakuwa amazi akanoti ka Kabila kararibwa intambara yonyene ntibayishoboye urumva irabananiye politiki irabananiye turiko turahiga amakuru yerekana yuko umwanya n'umwanya Kabila ashobora kuja imbere y'ubutungane tuzoyabaha turiko turayegeranya neza ikibazo cya kabiri bwana Abdul abanyagihugu ba Kongo bareze Kabila muri sentare ko yabanyaze amatongo iyo nkuru nayo sinzi ko ufise ico wivugako mbo ico no yivuga ko bijyanye byabajya bene gihugu narabibonye bamureze muri sentare ya Bukavu mengo bamurega no muri sentare nkuru y'igihugu sinibuka ukuntu yitwa sinibuka ukuntu yitwa iyo sentare bamurezemo ariko ibyo byose byavuye ku gukina politike nabi kwa Kabila Kabila n'umutunzi mwene wacu afise buri kimwe umuntu yatwaye igihugu ca Kongo imyaka 18 bijya birobere byose byari muri Kongo vyakora bimukorera bimwibira amabuye y'agaciro afise amahinguriro gushika ya hafise amahinguriro no muri za Arizona iyonye muri leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo ari amahinguriro ngo aho mu Rwanda ngo aho muri Kongo yayo muri za Amerika ako yarangiza agafata inzira akagenda igoma ashitse igoma bene gihugu intuzenyi leta ya Kongo avuga ati twakubonye uri imbwa ntacumaze nta n'ubwenge uzi bariko baridoga ngo nitwebwe ngo twamushize ku butegetsi Kisekedi ngo siwe yari yatsinze ngo amatora bakerekana n'ukuntu ngo Kisekedi ngo mu matora ngo yaronse 15% bakiba amajwi ngo uwaronse 75%. Urumva aho babera ibijuju ikintu nk'icyo cyonyine kirashobora kukugirira nabi. Urabyumva rero leta ya Kongo imaze seni na inama nshinga amateka ya Kongo imaze kumukura ko ubudahangagwa. Urabizi yuko yari umusenateri ibihe ubuzima bwiwe bwose. Urumva yari umusenateri ubuzima bwiwe bwose, ubudahangagwa barabukoroye. Reka rero abanyagihugu yagiriye nabi bamwatake, ahubwo ntiharaza abo yiciye abantu, kuko ujya yarisha abantu benshi, yarishe inzira karengane nyinshi. Bujye cari kikimukingiye ni bujya budahangagwa. Ujya mutipe baramuhenze cyane gose, baramuhenze gose. Rero bajya abanyagihugu yarabambuye nivyo. Hari umusozi numvise umusozi yihaye ku buntu. Umusozi yawihaye ku buntu. Kandi urumva yarezwe n'abanyagihugu 3,500 barishize hamwe, baca bahiga n'abavoka, baca baja kumwitwarira muri zo sentare. Uwo musozi yitwa Mbobero, n'umusozi witwa Mbobero. Yabanyaze kandi abo bakuramo bose atabahaye umuzibukiro, kubera yuko atabahaye umuzibukiro. Rero ariko ibi byose ni ikintu cerekana gutsindwa kwa Kabila muri politiki. Urumva
kandi n'ugutsindwa kwa Kagame muri politike kubera yuko Kagame buriya yamuzanye Kabila hajyanye kugira ngo arabe yuko Kabila yo kubera nk'umuntu yatwaye kijya gihugu barabe yuko yogira ikintu adugiriza M23 ishobore kumvikana. Urumva kumbe ntibamenya yuko ari we none haje kubisubiza inyuma burundu. Abantu bose baramugaye. Urumva bariko barifatanya na M23 ubu bariko barayikura kwa maboko bose. Kuvuga bajya abantu baratsinzwe cyane kabisa. Niyo mpamvu ndakubwira ati ujya mu shoferi wa pizza yarabashumbije ubwenge gushika yaho wobyita yuko ahubwo arabungere binka muri politike ni nkabungere binka. Yeah. Ngadushimire bwana Abdul. Murakoze cyane. Dushimire abantu bose bariko baradukurikirana tubibutsa ko utarakora subscribe, like, share, comment bandanye bikora. Kuko iyo ukoze subscribe bituma ubona ikiganiro dushise ko ugize share ukagisangiza bagenzi bawe bituma ino nkuru twabashikirije na mugenzi wawe ayibona bitamugoye. So turabakunda cyane. My name is Iriam Promoter Bando Camera. Ciao ciao.